Odi Muradua Mahoro Jendi Kwarino Imana yahezagiye Umuyaga n'Imana yasinziye sinzi matamike ariko keshi mba ndi kumwe n'Imana rero mu ijoro naryamye kwanza narimaranye igihe kirekire gusa narayobewe ahantu ng'Imana nyo nyene yampaye adresse y'ahantu uba wewe urumva Imana irambwira ngo nze ndakubwire yuko umugore umukoreze ubisezerano umugore wawe mbere muziranye abana bangahe umugore wanje tuvyaranye abana batatu Yesu we abana batatu nta kibazo Imana igiye ubundi mukenyezi bisezerano wo kurera abana bawe ujya mugore muri kumwe subisezerano urumva kwanza wewe kwa umugore akijijwa nka jewe urumva umugore atagorora imishatsi umugore yama yitwikiye mu mutwe urumva niwe muberanye kandi nanje Jesse ndubaka oya Jesse ndubaka ndumenya ngo ndi mu mama Jesse ndubaka kubera Imana birabindi bibiri ariko nagomba ndagusabe ujya mugore wawe uwawe umurukane sinzi ko wakomeza kurana ariko Imana kayemwe yoba byagenze gute canke byoshoboka gute ko mbona tumaze kuba tubyarana abana batatu umviriza ntaguciriye twaranditswe none kwandikwa bisigura iki Jibona ko turandikwa naje turandikwa nimba mwanditswe ngaho hepfo naje baturusafiri indi safari tugende kwandikwa kure kundu nyemerere jewe ndasenga amahya tukayaronka ndasenga imodoka tukazironka we ntugira ikibazo ndazikunuba no munzu panze ariko ntugira ikibazo wenda kwikundira siko ndakwikundira je mugore wawe uje suwisezerano uje mugore wawe suwisezerano wa muhungu iyi ni nkano ndiko ndaguha kuri gusa abandi bazoyivuha ku mahera none no bikora gute ndinda kuziya umugabo none hanaho bahiye usubwanwa ntukuze urashaje umuntu wawe wakiri muto ubona wonyemerera ndakwemerera oya nashaje umugore wanje aho tuvuge buke ngira ari ngaha mu nzu ntarare jewe ndaza nzoze cyo ntarare siko basi binyemerere urabinyemereye ntagorane agiye ngiye kumwirukana sindamusange mu nzu kabisa